aho rero niho twihendera kuko mu bisanzwe turabadamu bakukurutse twategerezwa guca ahubwo dukora apana kwicara kuko bijya biranatuma ucugirayo ukanagwara n'ibigwara bimwe bidasanzwe ariko ugumye ukora ahubwo ucika mwanaduzo shika mwanaduza nasha nawe tubona kabashye mwanaduza ugerageje kuraba bra ubona yashize kagakepi agashati kameze neza pana kwisondeka ngo yambara maguturiya oya kweri jewe kirazira ko nisondeka kandi ni kuva kera turaza mego frem atuka muri ko muraza ureka ko n'umusi gitega mu marateye imbere mu myaka 5 iri imbere ahubwo tuzoba dusumva n'abanyabujumbura abanyabujumba baracyabasohoma baracafise Tanganyika niyo bishimira baracafise Tanganyika nta kibuga c'indege mufise kirahari genda hajya hepfo kirahari ubuzima turamanuka ntangura kwamarikana mbiri umugore wanje nawe atangura kudandaza ibigori bivaye n'ikintu kiri muri we n'ukuntu yariko arandemesha Imana kiratera iteka tera imbere muhira kandi basubira kutwibuka bacabona yuko bitwaye nabi bacabaza badusaba imbabazi bacabatubakira baduha ahantu heza iyo umugore atambera umwamikazi icyo ni sinayo gishikako nayo guca avuga ati nakari wanyu baranyanka reka duhebana burya umugore natuma urugo rukomera hagiye burya urugo rugirwa n'umugore biroshi gukinana n'ugwaruka ugiye uri bakwita medjene mugabo nakazi naho kugira ngo nyene wisanzure muri bo mugabo vya vrai ugwaruka biroshe kubana nago abantu bagifise amaraso ashushe je ahubwo contraire je muza n'ugwaruka no mu buzima bwanje busanzwe gwaruka basi iyo mergene bayikuye ni mugwaruka nibo banyita mergene nibo tunahuza cyane kandi je rero urumva ndakunda ivyiyumviro vy'ugwaruka kuko twe abakuze biba biriko birasaza. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomenizera ko meze neza muroso mwirigwe canke muramutse bivanye na mwerere. My name is Frank. iyi ni African TV. Kiri mushashwe kuri chini yacu ndagusaba kugira subscribe. Yes, ndakora mutsawo sirwa kwikena uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, mu Uganda, muri Amerika, muri Australia, mu Bwongereza ndetse no mu Guvya bara mu gimusi ndabaha ikaze. Yes, turi ndagomba bereke ngaho inyuma mugabo ntavyo mubona turi mu ntara ya Gitega. Yes, turi mu ntara ya Gitega neza neza twaje kuganira n'abantu badasanzwe. Yes, muzi hano amaze kubaganiriza barahantu baragiye kunywera mugabo ndavuga ati foke inza kuza kugira ngo ndabaganirize byinshi bitandukanye. Yes, karibu hama tuyage mumbabare ndabacire mu mahoro. Umeze neza yego turashimye umeze neza yego mumbabare ndabacire mu kiyago hako mwari kumashaka kunyemera tukaza kuyaga buke kugira ngo dusangire ikiyago twese hano on bivana n'ivyo mushaka tuyaga yego. Yes, uko nababwiye turi mu ntara ya Gitega turi kumwe n'abantu bashika kuri batatu n'abagabo babiri sinzi ko bose ari abagabo ariko umwe turi sure yuko ari umudamu. Karibu cyane kuri jewe ndakumvise kama nanje muri ko muraganira yitwa Hakizimana Karim benshi bazi ku izina rya Muzungu kubera ki Muzungu ko mbona inzo batayihari ga muhungu bagira tubeje batayihari bona bisanze nuko nyene ababyeyi bashimye kunyita izina rya Muzungu niwe bamenyereye cyane. Yes, turi kumwe n'uwundi mudamu adasanzwe nawe nyene nazoganira byinshi bitandukanye turakora mu kiti. Amahoro neza umeze neza je ndashima yego gamuze bakunzi ba African TV bakunzi ba African TV ndabaramukije mu izina rya Yesu yego nawe bakwita gute? Jewe amazina nitswe n'abavyeyi ni Hakizimana Marigorete umva turitiranwa na Karim mugabo naco dusana turagisana muri Yesu hanyuma barantazira amazina menshi hari abanyita Mergene Mère Générale Mère Double naje baranyita Muzungu mugabo pana izina Muzungu apana kubera urukoba kubera mu mutwe mu mutwe ntivuruga nagira iki Mère Générale Mergene urumva yuko umuntu abarenzo y'imisa Mère Générale uwo muntu baraza kutubwira ndazi abari kwisi baza kutubwira ameze neza nawe Twemeze neza. Yego uramutse abakunzi bacu dabo. Bo ndabaramukije ni African. Bavuga African. Abakunzi ba African ndabaramukije. Amajeni twa ndayizigiye filemo mugabo amazina banzi ko ni Rabbit, Gakwavu, Songera, Kamya n'ayandi.
abantu b'Igitega bose baramaze kuba abanyamuji uno munsi kubera ko umva deja n'amazina shaka nze gufasha wambaye microphone gatonya kugira ngo bize kuroca bon canke ingunga hawe kugira ngo twigane basi sivyo yes kugira ngo jewe cenja hagati kugira ngo bize guca vyoroha ngene tuza yishakoshi z'abadamu wagenda n'ikironi nawe Arere ntashire hasi kwera. Barengera ceshira hasi. Bayishira hasi. Barengera ceshira. Rafse mutantine yahora ushize ishakoshi hasi. Yaraguhatsa ko yaca avuga ngo bitera ubukene. Ngo bitera ubukene. Mushize nabagucungire hagufi. Singoba kumwiba. Oya nta mugabo yambara ishakoshi z'abadamu. Tutangura kudisha mwigisha tubona ko ngo nawe. Ishakoshi. Abona iraremereye. Ishobora kubitekera ibintu byinshi. Ishakoshi irazimbye. Yo kucwishira hasi n'amakosa. Je nanje nguvuda zifise. Reka ndamufashe. Yego. Nta kibazo. Yes, turi kumwe n'abantu batatu baza batwidondoye deja ariko kandi baje nk'umugwi sinzi bakina amareresi. Mbere yuko tuza kwinjira dabo tuza kumenya umwe kwanza biga Karimu ninde. Mubaje Karimu ninde ni mu bijyanye n'iki? Byose tuza guhera kuri Karimu. Karimu ninde koko? Karimu n'umuntu asanzwe cyane ariko novuga nti mu ngabire yo kina amareresi adasanzwe ariko ku bantu maso y'abantu arasanzwe ariko mu ngabire ziri muri we nasanzwe bose kwe umuntu ateye ubwoba kwandika ireresi kuyikina byose urumva arabishoboye kandi bijyana n'amareresi ryari kare nabitanguye muri 2014 2014 no bitangura niki cyatumye ukunda amareresi Bon ibintu nari sanzwe nkunda biri muri jewe ko ndakunda kuririmba donc mbuze kuririmba no guhimbaza ko ndakunda guhimbaza Imana cyane ego Karimu no wanasirimbaza nyene akagira Yesu igitangaza Karimu kandi hari impamvu ego guhimbaza ndakunda kina amareresi naho nyene nasanze ari ngabiri iri muri jewe no gutumwa utanga nico gituma ibyo byose nabikunze kandi nasanze biri muri jewe dufise nkuru ndende kuko kuba witwa Karimu no munsi akaba yavuze yuko ngo muvukana muri Yesu akano karateye amakenga nizere ko umunsi muzoduha umwanya tuganirize kabisa vyimbitse kabisa Nawe ntari gucika. Bari gucika. Muri Yesu waka. Nakumvise muri Yesu burya kantangaje ndavuga ati none gute Karimu none muri Yesu kandi udodumwa bwe tuganire neza uko numva ngo ni nkuru ndende nta kibazo kibazo genda hari okay turakora mu gije nawe rero kandi baramukije nanje yego yes ibijana amareresi bitanguye ryari mbega we ko mbona umengura kukurutse gose bo je bijanye n'amareresi nta gihe kinini yandabimazemo ngabimazemo imyaka 2 yego amenye impano ya myaka 59 bashayaga ego kubera ko narabikunda ngakunda n'abakina muga kubera tamwanya nari ndabifitiye sinavyitayeho cyane ariko rero ngiye kuvyitaho ubu unye kubera mbona afise umwanya ukwiye yego ndagusaba garenga hanya kugira ngo ndabegere neza mwese kugira ngo uce byoroha kanyobwa kawe kakumara inyota yego yes bon ni giki cyatumye wumva yuko uja gukina amareresi uri umudamu akuze benshi bavuga ati kare nicarere muhira jewe ndambye naravyaye aho rero niho twihendera kuko mu bisanzwe turabadamu bakukurutse twategerezwa guca ahubwo dukora apana kwicara kuko bijya biranatuma ucugirayo ukanagwara n'ibigwara bimwe bidasanzwe ariko ugumye ukora ahubwo ucika wanaduza Shika mwanaduza nasha nawe tubona kabashira mwanaduza ugerageje kuraba bra ubona yashize kagakepi agashati kameze neza pana kwisondeka ngo yambara maguturiya oya kweri jewe kirazira ko nisondeka kandi ni kuva kera kirazira ko niyima ico umutima wanje ushaka uga gusubunaho rero vyongerekanye kubera iki kubera ubu amasharge yaragabanutse nanye nabwo habwo nagira kwa kuri kurakura nagira no wacu uvuga ati kare neka ahubwo harageze ubu nta mwana nditsa nta mwana n'uwo mfise ubu nsigaranye n'igiswi cinobera ndamuha ibikenewe muga vyinshi aravyironderera ubu rero urumva hasigaye iki kwihica umutima ushaka
ugasa neza cyane kamara neza ibyo ntashoboye gukora mu myaka iheze ubu rero niho hageze uyu ndumunda unafika yesitaragaretse gatoya karibu sana kandi nawe asante sana nashukuru sana kwa kututembelea huko Gitega hanyuma nanje je muri ko muranyemeza vre ndo lugha yenyewe ni birimani na gari amna sio birimani huku tunaongea kama kawaida tunapasua hanyuma jewe ndi mukinyi wa sinema nasanze duhuje Ingabire n'aba hama jewe naragire mu mahigo yo kumenya hakiri kare Ingabire yanje kubera kuva mu mwaka wa 1997 nari maze kumenya Ingabire yanje narivuga amazina kuri president Buyoya iyo aje mu Giheta kuri stade yo mu Giheta nije namwakira bavuga ati umwana yitwa Firemo abashinga ntahe barambara urubega nanje nkambara urubega hama hagenda nkamuvugira amazina ndi muto sindigito narazanye mbanda y'imigongo ibanda n'ibikingi by'iremba mabera ribera ndiyanyana y'ingo yabikura nkaho gakisunwe n'inzara nkoze intambara ndiviyema nk'ingoma ndibicoro mbatana n'inkota nateye mugabo byasubira ati bitema abakecu bati mitamana bakora byangombwa mu manzu someze manzu barabiri rero mu bisanzwe Ingabire yanje nayimenya hakiri kare narakinye filime ya mbere ndibuka nayikinye muri 2010 ariko iyo twagaragaje gushaka kuri YouTube imaze kumenyekana hari muri 2014 twarakinanye n'abarundi twarakinanye n'abatanzania ubu rero ndi ngaha Igitega naraje ngaha Igitega cyo sanga duhuje Ingabire n'aba bantu ubu rero turakorana mu bijanye na sinema kandi nibaza mutavyirengeje namwe ko muhora mubibona ku marezo sosiyo ko bariko babikora neza kandi bakora neza turi mu ntara ya Gitega d'abord ntara nziza vraiment jewe Jesse na ndabivuga kabisa ko ari ntara yawe naho nashigikira intara yacu ya Ngozi ko ari ya mbere muri commentaire muraza kubitubwira abanyengozi muri commentaire muratubwira Ngozi nizere yuko ikiri ku isonga ya Gitega mugabo vraiment ni Gitega ni sawa kuko turazi Mego frem atuka muri ko muraza neka ko n'umusi Gitega marateye imbere mu myaka 5 iri imbere ahubwo tuzoba dusumva n'abanyabujumbura abanyabujumbura baracafise Tanganyika Tanganyika niyo bishimira baracafise Tanganyika nta kibuga c'indege mufise kirahari genda hajya hepfo kirahari cyangwa cyo gutembereza kibuga c'indege dusahano yitwa kuri plage aho se tuzagutura ntahazi oya nivyo shakarisha oya kuri plage rero baraduhenda hari umugenzi wangize kuhambwira iyo dovaye bana ngo ndi kuri plage Igitega navuga ati Afrika bayose plage kumbe na hano nyene biyubakiye nyene babe bufunda fonde bacayita plage yesu gufunda hari ahantu dufise Tanganyika ngaha musi gatoyi urabona umanutse kuri otrako hari ibahari Abanyagitega musika mubesha aho bazofata umwanya tumutembereze muri make nta makuru mfise oya nta makuru mfise kweli Abanyagitega stanze ko sako musika mirata nkuko kweli aso kwirata tuvuga ibintu biri reality agateka ho kandi Gitega Bujumbura Ngozi Gitega Bujumbura Ngozi Gitega mu bisanzwe ingena guhumuriza ingena muhumuriza gatoya musanze Gitega niyo centre y'ibintu bya artiste mu Burundi bon reggae music turavyemera tuvuga ingoma reggae ingoma ninde abasani magaze kuri Double J wenyene abasani magaze kuri Double J bazana Fizo wenyene arahazi nga Gitega uramubaza ahamagara maho sinzi ko nyagitendo musika mufise umunwa nk'uyu wose wo kwiyemera nukuri kwimana cyo murana Melanine bose bavaye Melanine boy nanuze Gitega urahazi wewe na Fernando urabona ko bari hits ubu none bavuze Gitega murahazi Gitega ni yambere gishukuri na twarikomeje muramaze kubona ahantu hari umuntu umwe w'ahantu hamwe nane akorane abandi bantu bane baramufatanira umaze kuvuga ati hatangura Bujumbura Ngozi hama Gitega bari Ngozi kubiki Ngozi kunyubako kubasani kubiki dutangure cyambere Ingozi ubu kintu mufise Ingozi bagiye abahungu bakina ba comedy gusa bari ribindi bashagi
bari ibindi mufise ngo sinema naho baje bakimu mwara baroze ubu twe twarikomeje uyu mugitega muko muragerageza ingene mwegeranya akantu kamwe none abasani Karere Daboje wenyene uno munsi Gusto na Fernando ubu nabo bamaze kwifatira karitsi bariko vraiment hama na stade ni samu na stade imwe nanye ni yavuba ariko twe dufite stade synthétique kuva kera stade urukundo murabizi imaze imyaka muri stade urukundo ni duhaye football turabafise ijya stade y'Ingozi genda uyituruke inyuma sibyo nivyo guturika inyuma turabindani byo gucima birakenewe none kuri esthétique turaba impande zose ntituraba inyuma gusa turaba inyuma tukaraba n'indani genda uturuke inyuma ijya stade y'Ingozi hama uturuke inyuma iyi stade ngaho Gitega iyo ngaho Gitega hama uzoshuze utubwire rero kungene bimeze muranyifata abanyengozi mufasha hasi muri commentaire hasi mu mwaniri wowe batugire muri commentaire nabo yego bahora bazi n'Igitega kandi tukabatembereza nabonye bazobivuga muri commentaire muri imisi vira muri ko muragerageza kuvyura umutwe buke mugabo natwe nitwicaye ntituryama dusinziriye yes uno musi rero kandi numwe mu migwi y'amareresi mugwi wanyu waje gute Bugirigiri TV cyumviro cyavuye hehe cyaje kubera iki cyumviro cyatangure kuri jewe CEO asante sana mzee visionnaire wa team kuri ni kintu je niyumviriye sanga birashoboka icyumviro kiri muri jewe kishobora kuba kiri no mu bandi maze kugira iyo ide ndayisangiza abandi turakorana turavugana benshi turabihuriza ko tuca turakora filme ya mbere yitwa My Queen Mwamikazi wanje turiko turayitegura muri repetition abantu bararira bivaye n'ibyo turiko turakora bararira rero nanje iyo filme ndiko ndayandika nariyumvira cyane kandi iyi filme ishobora kwigisha ariko bivaye n'ibibazo twahuye nabyo n'ubu nanje ndavyibutse ngombe ngo norira sorry ariko kubera bigoye n'Imana yabashije umwanya ndafise tubakunure kamere nk'ugira gukya simpa bedira abantu ngo bayibone uyu mugabo arinza ko ryose za bari sawa ni ngorane no kuvuga iyo filme twayikoze muri 2014 nyene n'umuntu yitwa Franzima Sherif nibaza muramu Sherif yes iyo filme rero yarayidukoreye aratwara filme atwara amahera n'umwanya wose twakoze gushika n'ubu iyo filme turacarira ari mu bantu batumye dusubira inyuma ngaha mu ntara ya Gitega ku bintu by'amareresi yaraduciye intege aratuvuna gushika n'ubu turacababara kubera iyo filme n'amahera twayikoresheje ko abantu bose baduhaye amazu abantu bose baduterereye baciye batubona umengo turabavanye yego bimaze kugenda uko rero abantu twari kumwe bose baca baraheba sigara turi abantu batatu basubira kandi avuga nti burya iryoheruko reka dusubire kandi tuzamuke 2015 ndasubira ndandika iyindi yitwa Bibaho mu rukundo ndayikora igice cya mbere twayikoranye n'uwitwa Fikirini video yitwa Dani arayinkorera biragenda neza ngira igice kigira kabiri muri 2016 nayo nyene irapasa biragenda neza muri 2017 kubera nta mahera nari mfise nta muntu mfise amfasha ndabanza kwanza ndakaruka amahera yaheze turabandanya 2018 2020 ndakora iyindi yitwa Sonia ifise ibice 9 aho turakomeza 2021 2022 ndakora iyindi yitwa Iteza imbere tumaze gukora Iteza imbere turabandanya tuca turonka akantu abanyabujumbura urabona ko bamaze kwifatira igisagara iyo bavuze filme ndundi haboneka abanyabujumbura gusa baca baratangariza batubwira yuko hari akantu kariko karaba nk'aka competition k'amafilme twe babitubwiye ku telefone kubera ibujumbura iyo habaye ibintu n'ivyo twe ntibidushikira aho nyene baratubwira twamaze gufatana rero n'abantu twamaze gufatana na Mergene turakora ako kantu mu mwanya muto turagaheza tumaze kugaheza kaja ibujumbura kuri competition mu mafilme 30 n'ayandi kabaye ku 8 wow turabandanya baratubwira ati dukomeze irapasa tubandanyije umunsi wa nyuma naciye ndonka telefone y'abo bantu bayoroganije mugabo ntabona amenye baca bambwira bati ndabarondere umuriyoni n'inusu
ndabahe kugira ibintu bigende neza nyine nababwira nti muri uwo mwanya sinzi icyo ndiko ndahiganirwa none uwo miliyoni n'inusu ndawukura he no kuvuga proclamation iba saa 7 ivyo byose twabironka kuri internet acavuga ati hageze proclamation baciye bantelefona bavuga ngo twebwe iyo filme yacu ntabwo ariko barabona kandi bari bayifuse baramaze kuri proclam twatanze miliyoni bagusabye no afite yaguciye iburi rero bivanye n'amahera badusabye je ntayo mfise none bigende gute nta kundi reka twikawusha turakawuka turabandanya tumaze gukora iyo filme iteza imbere na Mary Jane twari kumwe turabandanya filme irakora neza turabandanya muri 2014 tuca tukora iyindi 2024 tuca tukora iyindi yitwa Asili ya Mapenzi twaciye dufatana na Mutama hano na Mary Jane turi kumwe abo bandi twatanguranye bose baramaze gucika intege rero gucika intege si kuri twebwe ahubwo ni ku mpamvu z'abantu bamwe bari mu gihugu badashaka guteza imbere yes hayore gatonya avuze film yitwa My Queen mwamikazi wawe yarakubabaje gusa ntigeze isohoka yarimo ubutumwa buvuga mugereze mu muntu umwe yari imeze gute yari filme nziza yigisha uburyo abantu bashobora kubaho mu rukundo babeho badafise kandi bakabumbwa nuko bameze n'urukundo rwabo gatera imbere kandi bagatezanya imbere tubiraga script gato gusa gato kukaje jo kuri imeze indani okay ukuvuga jewe nari umuntu umwana w'umutunzi wagera afise amahera menshi hama jewe nanje nari ku ishuri nanaje kwiga ariko muhira ntibashaka ko turondera abantu batize bya bindi bavuga ngo umutunzi niwe bayaga ngo hayaga abantu angana rero kubera urukundo nago rudacagura urashobora gutora uwo ari we wese mukabana je nanje ncangenda nkunda umuntu iwabo nta kintu na kimwe bafise ariko no kuvuga iwabo ntacyo bafise nawe nyene n'umuntu wo hasi ariko ku mutima hari icyo yarafise muri we no kuvuga twebwe twadufise amahera kandi urabona ko amahera ufise amahera nto ufise byose rero nanjye nari dufise amahera iwacu nawe wabo n'umukobwa nta mahera bari bafise ariko umukobwa nawe yarafise ikintu muri we je nanje ncangerageza ko profita icyo kintu kiri muri we acambera umwamikazi yuzuza icyo ntari mfise muri jewe fe muhira baramwanka baramwirukana kubera nanje icyo afise ntashobora kugitakaza ndamukurikiye njamba mu nzu yo gupanga bimaze kugenda uko onye muhira bacamenya ko ndi muri ubwo buzima ubuzima turamanuka ntangura kwambarikana mbiri umugore wanje nawe atangwa kudandaza ibigori bivanye n'ikintu kiri muri we n'ukuntu yari karandemesha Imana ikiratera iteka tera imbere muhira kandi basubira kutwibuka bacabona yuko bitwaye nabi bacabaza badusaba imbabazi bacabatwubakira baduha ahantu heza iyo umugore atambera umwamikazi icyo nisi nayo gishika nayo gucavuga ati nakari wanyu baranyanka reka duhebana burya umugore natuma urugo rukomera hagiye burya urugo rugirwa n'umugore umugore ashatse ko urugo rugenda neza ruragenda neza ashatse ko ruba nabi ruraba nabi nicyo gituma abakera bavuze ngo ushitunga umugore ego uwo mugani niyo hanyuma je nagomba mbaze nsabe eske iyo filme ko itasohotse nta kuntu twayisubiramo birakunda birashoboka cyane birashoboka nuvume ngo twoca twitegura mu minsi iza tukayikira ego nziza cyane gushika n'ubu je byarase ko ndamuharira vraiment oya no kumuharira gushika n'ubu aracyatwizeze bitangaza ngo iyo filme iracahari ariko mu byo twe twumvise yuko iyo histoire yari gurishije mu Buganda icyo gihe yakorera mu Buganda twarabyumvise uko nyine ariko kuba bareba bikeneye umutima nawe udaharira nawe ntiyataha no kuri tugusengere tanga umutwaro tugusengere oya nawe nyene nibaza ko apfuye kubivuga uwo mutima ntawe afise wo kudaharira ntawe afise ego just uno munsi sinema yo mu ntara ya Gitega ku bwawe ubona yifashe gute mbo sinema mu ntara ya Gitega irikiraza kandi ku rwego rwiza tuko turagwana intambara nkuko yabikubwiye ujya ni visionnaire w'itimu ubo mu timu hanyuma je naraje ngaha Gitega turavugana ko dushaka gufashanya hama ndaja muri timu ngiye muri timu rero baranyizeye abarije ndongora
iyi timu nka perezida w'iyi timu rero nanjye mfise umubabaro n'agahinda nkuko ariko abikubwira yuko bamugiriye nabi abaproductere ugasanga bamutwaye filime barayikameye hama ntayibone bivanye n'ibyo avuze je narigeze kuba umuproducteur nagira ndamuhumuriza gatoya ntibaze yuko baba barayigurishije kiriya gihe twari dufise amakamera ari hasi cyane gose agoye kugira ngo ushobore gukapitira ibintu ko nanje nabikoreyemo ico gihe twakoresha amakamera yitwa ama high width kugira rero utore ibintu ubikamere hama ugire capture byari ibintu bigoye cyane gose rero abantu nabo kubera baba bashaka amafaranga umukameraman yashaka kuguhenda ati wowe ndaje gukamera agakubita amafrapa cyangwa aza kugufotora agakubita ibintu by'imiravyo gusa abyumva rero uwo muntu arashaka kuba yamubwiye yuko ariko aramukamera mugasanga sivyo yibereyemo we yigombera amafaranga rero kuri ibyo rero je naje mfise umubaro mwinshi cyane gose nkeneye abantu dukorana kandi by'ukuri nibaza ko 80% ndamaze kubona yuko nabarose kuko turamaze gukora ibikorwa ivyo bikorwa bikaboneka rero kucerekeye filime ngaho Gitega ni kuri turiko turaza kandi tugomba kubishamo ingufu kugira ngo basi ndababara igihe numvise ikintu cyose n'urushinge ibujumbura n'ugwembe ibujumbura ngo umuntu azi kugira bavuga gute gusiga imodoka ibujumbura Gitega barasiga imodoka neza cyane gose abantu babamekanisi ngo umuntu akora imodoka go umumekanisi ngo ibujumbura oya ivyo ni mentality za kera twebwe natwe tugiye tubereke yuko Igitega natwe dushoboye kandi vraiment ndizera neza yuko nabone bazowibona ikindi kigira kabiri ndagomba abantu bari hejuru baze badushikira baba barongoye intwaro baba abikorera twabo baze badushikira ko birababaje nk'ubu nk'umuntu akava ibujumbura dufate nka Son Excellence akaza ngaho Igitega kaza wumva ngo umuntu aza kuri muteramisha ngo ni mutima gavuye bujumbura dufise abakomediye benshi basha guteramisha abantu kandi abantu bakaryohirwa rero igihe rero twe turiko turibagirwa n'abantu bari hejuru natwe biratubabaza dusaba rero yuko bodushigikira bakatwitaho tukerekana impano zacu ngaho mu ntara ya Gitega kandi ndizeye neza yuko bujumbura nishobora gusomba Gitega agatekaho kamye wa mugabo agatekaho kamye bujumbura burya bujumbura ni capitale erega ni capitale commerciale natwe ni politique kandi capitale yatanguriye Igitega tuzoshaka kubaza guhera kera urumva rero iyo bavuze na filme bose bumva bujumbura menga Igitega nta filme dukira canke mu zindi ntara fo rero yuko natwe baza baratwitaho abo hejuru batwitaho bakamenya ko ni Gitega ari abakinyi b'amareresi ndura kandi kintu naco namwebwe abamenyesha makuru namwebwe mukaza muravuga ati Igitega naho harabaho hana kuguma witunye bujumbura kubera iki duga Igitega tukwereka ibyiza by'Igitega tuguha amateke tuguha ibijumbu uje uhage none zo kumubye umuntu bw'ubukeke bwari bujumbura ego cyusaza n'ingoga oya raba nkamereje kandi rero ahubwo reka tuje tuboneraho no kubashimira ko je n'ubwa mbere mbonye n'ukuri abajournaliste baduga bakivolonta bakaza bakavuga ati hariya reka tugende turondere abantu bafise impano tubarondere nabo tubumvirize n'ukuri Imana ibahezagire bon ngakuri kuri we biroshe gukinana n'ugwaruka ugihe uri bakwita medjene mugabo nakazi naho kugira ngo nyene wisanzure muri bo mugabo vya vrai ugwaruka biroshe kubana nago abantu bagifise amaraso ashushe je ahubwo contraire je mpuza n'ugwaruka no mu buzima bwanje busanzwe gwaruka basi iyo mergene bayikuye ni mu gwaruka nibo banyita mergene nibo tunahuza cyane kandi je rero urumva ndakunda ivyiyumviro vy'ugwaruka kuko twebwe abakuze biba biriko birasaza nanje nkunda ko nja ko auto nivyo rero oya kweri urumva rero gukorana nabo bica binyorohera gose gitangagire nk'ubu unye usanga nk'ubu nkiye wicaranye n'abantu bakuze baswa santa
usanga wumva umenga bariko yagira ibintu vyakure urumva jewe ndi adapta kuri bose mugabo biranyorohera cyane kugumana n'abajene gusumba n'abakuze kuko urumva ivyiyumviro by'abakuze usanga nanje bica bishaka kunsazisha nanje ari byo ngwanya president intumbero ya timu yawe visionnaire murambabarira mubabarire kabisa bivuye ku mutima visionnaire intumbero ya timu yanyu ni iyihe intumbero ya timu yacu icya mbere na mbere nuko buri muntu wese ari muri timu iyi timu yomubakira inzu nziza ikamuha umuduga mwiza ikamutungira umuryango ego icyo cyo cyambere hama icya kabiri hariho ibihugu byinshi abantu bakina amafilme baruta n'abantu bakora muri leta ego iyo niyo vision twe dufise ya timu no kuvuga yuko turifuza yuko Mergen mu busaza bwiwe canke mu myaka yiwe abafise umuduga wa timu turifuza yuko president bashobora kuba afise umuduga wa timu même visionnaire afise inzu ya timu hama nuko bimeze n'ikindi kuri timu yacu turifuza yuko buri muntu wese ari muri twebwe nahazosaza nazova mu mwuka w'abazima hazoba hariho irindi zina ry'umuntu azobamo ahari akurikirana timu yes kugawe vision yawe umuntu ariko arakura ni yihe muri rusange vision yiwanje nuko iyi timu yiwacu yotera imbere igateza imbere kandi n'abanyetimu n'abandi hanyuma n'igihugu kuko hariho impanuro nyinshi ziza bivanye n'amareresi dukina izo mpanuro zigafasha abajene zigafasha n'abandi bari muri timu abajene bari muri timu n'abandi bari inyuma y'itimu zikanafasha bikaba ni ikintu ciza ku gihugu nivyo rero jewe nifuza kuko hariho benshi bishiramo ko gukina amareresi ari ibintu byo gushira isoni byo kugira gute baravyihenda ko cyane gose nk'ubu hari igihe nk'abamama batantegera babona ndi mu bakinyi b'amafilm et pourtant ni occupation nziza cyane kuko hari igihe umujene ashobora kuba ari mu bindi mugabo uwo mwanya wo kuja mu bindi bitagira akamaro agiye muri team agakina amareresi usanga uwo mwanya yari gutakaza awuzanye mu kintu gishobora kumugirira akamaro hanyuma kandi ni épanouissement ku bantu bariko baragira mu zabukuru kuko ucubaye épanoui ukaguma wibereyeho neza urumva niyo vision rero mpanura n'abajene benshi n'abakuze bavyishiramwo nabi bamenye yuko bifise akamaro jambo rimwe ni gihi vision yawe mbega ntihe nawe ushaka gushika mbo vision yanje ku vyerekeye amareresi nuko ico naharaniye coshika co kwigisha lo public biciye mu mareresi kuko hari umuntu ashobora no kunanirwa kumenya uko ashaka kwitwara kubera atarose umwigisha ariko iyo yibereye muhira akarara agateleviziyo kiwe akumva ivyumviro vy'iwanje canke ivyumviro vya bagenzanje ashaka kuvuga ati kumbe narakosheje akigarura agasura mu nzira nziza pour éduquer le public nico nifuza jewe yes ku bantu bakadukurikirana baravuga ati ariko twese kubakina amareresi mugabo none abo bantu twubakura kugira ngo turabe yuko ibyo bakora bavuga koko ari zo passion zabo platform ashobora kubakurako amazina ni hehe ni gute bashobora kudusanga kuri YouTube bakandika Ubugirigiri TV niho bashobora kudukura ariko kubera urubuga rwacu rukiri hasi cyane banditse Ubugirigiri biroroshe kugira badutore ko banditse amazina y'amafilme ntibashobora kudutora rero byiza ngo dutora kuri Ubugirigiri TV izindi mbuga ntiturashobora kubishirako kugira bigende neza kubera imitahe si sawa kugira tuze turashirako ibintu bikurikirana rero tugiriyeho tubasaba namwe bw'inka African TV kuri murabe duterere basi n'agakamera tuze turashirako ibintu buri mwanya yes muri commentaire raba link y'Ubugirigiri TV kugira ngo uze koroha uce winjiramo hama kandi urabe amafilme yabo je ndamaze kuraba zimwe
ni film ubona nziza kandi ubona neza ko bakina ibintu bazi rero nimba ushobora gukira baransabye nanjye kandi ndabasabira nimba hari ikintu ushobora kubashigikiramwo n'abanyagitega kandi abanyagitega barakundana abanyagitega barakundana sinzi uko bitarahinduka mugabo turakundana cyane gose yego rero murabe agakamera kamwe konyene microphone amarocation yo ngaye gitega mara yafise nibaza ko ari bisanzwe none ntubona hano turi kuri Lix Hotel yego amakindi nagira ndababwira bariko baradukurikirana baje ku Bugirigiri TV urafise filme yitwa Ihasajanje iriko irabikora neza ama image ni sawa ibintu byose ni sawa bariko ubugyage batubwire aho bitagenda neza batubwire aho bigenda neza batubwire ko ibintu ari sawa ngira ko shimira rero ndashimiye ishira hamwe yitwa Museke Umuseke shimira na Afrita na Lix Hotel hano hapo turi niko hito nongira shimira n'abantu bose turi kumwe ntibagiye African TV merci beaucoup yes amatora gushimiye cyane murakoze cyane namwe yego twizeye ko n'ikindi gihe twashobora kukikora kuzoduha kanya yemwe je ndahari umwanya wose muzoba munkeneye muzombwire murakoze gose ego mzee asante sana asante sana na nyie pia na nimeshukuru sana kwa sababu mmetukuta hapa tuko kwenye kikao fulani tuna enjoy lakini mmekuja ghafla tunaanza kuongea na mambo yote ameenda vizuri yani tunashukuru sana karibu tena nagomba ndanize mu Giswahili ngo tunashukuru sana sasa bwana mugabo kabisa napachani ibintu biragoye tunashukuru sana nyinyi wote mmetufuata mama tubashimiye no kuri vyimva mutima imana ibahezagira ndabasaba kuja ku Bugirigiri TV mugire subscribe hari film nshashi itwa Ihasajanje urabe harimo inyigisho nyinshi kandi nziza zitandukanye zishobora gufasha kuva moki kuva bashaka ijya mushaka kuvuga kuva mu bintu bibi mu ijambo rimwe kuva mu mwiza ukaza mu muco yes merci beaucoup genda kuri chaîne yabo mugire subscribe mukoze kubashigikira na filime zabo nyinshi kandi nziza asante sana